Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe bavukanye mwese muri Kristo Yesu. Kaze kandi mu kiganiro Saveur Divine duhuriramo kugira ngo dukomezanye twuzuzanye biciye mu ijambo ry'Imana. Uno munsi ikiganiro mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Nsengiyumva Samuel. Tukaba tugiye kuraba ijambo ry'Imana dusanga hariya muri Yakobo igice cya 5, turabe umurongo wa 16. Haravuga ngo mwaturanire ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara. Ugusaba k'umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cyako. Imana ishimwe cyane. Turabe ijambo rivuga ngo ubushobozi bw'amasengesho y'abera. Imana ishimwe cyane. Abera tuvuga sabera bo ku rukoba, ariko turavuga abana b'Imana. Aba nabo ni bande? Ni ba bandi bizera yuko Yesu ari umwana w'Imana nzima, yuko Yesu ari inzira, ari ukuri, ari ubugingo budashira. Bamenye yuko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, bakamwimika mu mitima yabo akabaganza. Yakobo rero yanditse kuri uno murongo wa 16, ijambo ritangura n'iryo kwatura ibyaha. Ikintu cyonyine gishobora gutuma isengesho ritagera kure n'icyaha. Dutangure twihane ibyaha byacu. Ivyo nivyo bishobora guhagarika isengesho ryacu mu gihe tutabyihanye. Nimba hari mwene so, mwene data yagushikiriye aje kukwaturira icyaha ciwe cyangwa ikindi kintu cyose kimuremereye mu mutima wiwe, umenye yuko ubwo n'ubwizigirwa waronse. Ubwo bwizigirwa rero ndagomba kugusaba mwene data ngo ntubwiyambure wewe nyene. Birababaje cyane igihe umuntu aba yagushikiriye aje kukubwira ikintu mwibanga kugira ngo umufashe gusenga Imana. Birashoboka ko ari icyaha, birashoboka yuko ari uwundi mutwaro umuremereye, akaza akagushikira akabikubwira mwiherereye muri babiri, ariko ejo ukabisanga biri mu itangazamakuru biriko birahanwahanwa n'abantu. Nubwo uwo muntu wamuhemukiye, ndagomba kukubwira yuko nawe wenyine ubwawe wihemukiye, kubera wiyambuye ubwizigirwa Imana iba yarakwambitse. Iteka Imana yaguteye uriko uragyikurako. Wiyambura ubwizigirwa Imana iba yarakwambitse, uriko urirukana Imana ubwawe nyene. Zigama iryo banga. Abagushikira bakubwira amabanga yabo, menya yuko uri umwizigirwa, kandi iryo banga ugomba kurizigama muri wewe nyene. Nta matangazo baba baguhaye ngo ugusenga k'umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cako. Imana ishimwe cyane. Isengesho rifise ubushobozi bwinshi. Hari uwanditse aravuga ngo isengesho ngo ni ikigwanisho ruhonyanganda
gikuraho gitsinda imigambi ya Satani. Isengesho n'ikigwanisho dukoresha kugira ngo dushobore gutsinda, dushobore kwirukana Satani n'abadayimoni, dushobore gukuraho imitego tuba twatezwe na Satani n'abadayimoni. Iyo umuntu agwaye kwa muganga bamuha imiti, kandi iyo miti mu kuyimuha barabanza bakaraba igihe ifise izokora. Imiti baduha kwa muganga hariho amatarike, amagenekerezo itarenza. Baravuga bati iyi tarike igeze, iyi miti izoba itaye ubushobozi, niyo gutabwa ikaja mwiyarara, nakizoba ikimaze. Ariko ndakubwira, isengesho rirakora uno munsi, rizokora ejo, rizokora mu mezi azoza, rizokora mu myaka 2, mu myaka 10, rizokora mu myaka 100, rizokora ku gihe kirekire. Ushobora gusenga Imana, usengera abawe, usengera bene so, biravana n'idusengera ibyo ari byo byose, ariko bazosigara waramaze kuva mu mubiri bakarya ibyavuye muri ayo masengesho wasenze wewe nyene. Isengesho ntiripfa, ntigicwa n'izuba, ntigicwa n'ubukonje n'imbeho, ntirinyagigwa. Isengesho ntiritsindwa n'intwaro za kirimbuzi, ntiritsindwa n'ibigwanisho bya ruhonyanganda. Isengesho rifise ubushobozi kuri byinshi mu gikorwa cyaryo, rifise ubushobozi budasanzwe. Usenge wizeye, usenge wemewe imbere y'Imana. Tugende duce bugufi, dusenge Imana, Imana nayo izotwumva. None gusenga tuzosenga gute? Biratangaje muri kino gihe, urasanga umuntu ngo ari mu masengesho, ngo yaduze ku musozi w'amasengesho, mugabo ariko yifata selfie kamera ariyo yajanye kugira ngo bishyire mu itangazamakuru abantu bamubone yuko ari umusinzi. Ugiye gusoma hariya muri Matayo ibice 6 umurongo wa 6 haravuga ngo, ariko weho iyo usenga uje mu cumba c'inzu yawe ahiherereye, ugaruruge usenge so aba mu mpisho, kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Igituma ugomba kwiherera ahantu hiherereye nukugira ngo ntuhure n'ibigusamaza. Si ngombwa yuko tuja mu mabarabara cyangwa ku mpinga z'imisozi ngo dusemerere muri za hoparere tuti turabasenze, nimuze tubasengere, twebwe turakomeye. Ivyo ntaco bivuze. Genda hiherereye usenga Imana mwibanga, atari uko uri kurasemerera. So wo mwijuru akuboneye mu mpisho, nta kizomubuza yuko akumva, nta kizomubuza yuko akugirira neza ngo nuko wagiye ahantu hiherereye. Ibyo uri kurasengera byose birashoboka yuko ari intambara, birashoboka n'intambara z'ubuzima n'imibereho imeze nabi, birashoboka yuko ari ingwara. Ndakubwira ahantu uzokura intsinzi ni ku mavi. Genda upfukame usenga Imana, Imana izokugirira neza. Satani ikintu cya mbere azobanza kugutsindisha kugira ngo akuneshe nuko akwambura canke agutera afatiye ahagaze imbaraga zawe yo mwisi yimwe mu mwisi y'umwuka. Ari ugusenga, Satani azobanza kuguteza ubuzima bwo kubaho utari kurasenga Imana. Ariko ndakubwira ngo nusenga Imana, uhagarare nk'umuntu w'Imana, umenye yuko ugusenga k'umugororotsi k'umwana w'Imana ngufise ikimazi kuri byinshi. Imana ishimwe cyane. Birashoboka yuko wasenze ukabona yuko haheze igihe kirekire, ariko ngo ndakubwire turafise intwari z'Imana zabaye mu buzima bw'amasengesho igihe kirekire. Turabye muri Luka ibice ni 2 uhereye ku murongo wa 36 na 37 batubwira uwitwa Ana, umuvugishwa n'Imana, ngo umukobwa wa Fanuweli mu muryango wa Asheri, yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka 7 uhereye mu kurongorwa kwiwe. Yamaze imyaka 84 ari umupfakazi, ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mwijoro. Iyo myaka yimaze yihanganye, ariko arasenga Imana, yinginga, yisonzesha ari mu rusengero. Mwene data, ari byo ubona byananiranye bidakunda, senga Imana.
birashoboka mu muryango hariho abantu ubona yuko batokizwa, umuryango uraremerewe kubera umuntu kanaka. Musengera Imana, ugusenga kwawe nimba usenga wizeye warihanye ibyaha, gufise ikimazi kuri byinshi. Birashoboka hariho abuzi bariko bararenganywa, senga Imana, sengera bene data. Turafise bene data bariko barababazwa, bariko baraburabuzwa, bariko baricwa, bariko barahamwa kubw'ubutumwa bwiza, basengera Imana. Hari ibyo ubona byugaye, senga Imana. Ugusenga k'umugororotsi gufise ikimazi kuri byose. Umenye yuko ugusenga gufise inkomezi zidasanzwe zidatsindwa n'ubushobozi bw'umwana w'umuntu. Ndakubwira ngo wisengera Imana. Birashoboka yuko n'icyaha cyakunaniye guheba, senga Imana, Imana izokubohora. Umutwaro wose ufise, senga Imana, Imana izokubohora. Usenge warihanye ibyaha, nico cyonyine kidushira kure y'Imana, nico kidutandukanya n'Imana. Ushobora kuba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe. Akira Yesu, numwizere, numwimike mu mutima wawe, akuganze, agukize, akubohore, akurongore, akuzure kandi akuzuze amahoro. Yesu abahezagire, Yesu ababere umutabazi, abagwaye abakize, abashonje abahaze. Yesu abagirire neza, abagenda gusa arabambika, abaremerewe n'amadeni abishurire. Imana ibahezagire.